Bakunzi b'urubuga rwacu rwa The Story Room TV turabashimiye cyane ko mwama mudukurikirana igihe cyose. Turabashimiye cyane kukigoro mwama mugira mugakurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu, ibiganiro byinshi bitari bike bitandukanye. Tukaba tubibashimira abatarakora subscribe bakore subscribe. Twebwe ni The Story Room TV turi hano mu gihugu cya Australia mu ntara ya South Australia ku mugwa mukuru wayo wa Adelaide. Nukuvuga igisagara cha Adelaide nico dusanzwe turimo. Uno munsi rero nkuko mwabibonye mu masanamu yatanguye twari tuje mu birori bidasanzwe byo gutanguza icese tanke kugurura hano hantu rino huriro canke community center tuzohuriraho nk'abarundi canke abandi bose bifuza kuhahurira. Aho naho umuntu aharongoye ari nawe mu CEO waho n'uyu mubona kuri izi kamera zacu. Izina giwe yitwa nde? Izina nitwa Modeste Hatungimana. Yego. Modeste Hatungimana aha turi ni wanyu sivyo? Yego, novuga ko ari wacu. Yego. Kandi ni wacu hakaba ni wanyu nyene nahi wacu twese na cyane ego uno munsi mwari mwaduhamagaye mutubwira yuko hari ibyo birori byo gutangura ino centre ino community center ya hano mwotubwira mbegi community center yitwa gute iherereye he? Muri make ego twari twabatumiye kugira muze kwifatanya natwe mu kuryoherwa mu ibi birori. Iyi community center yitwa Adorable Home Care Community Center, ikaba iherereye muri council ya Playford, muri Elizabeth South, muri Adelaide, South Australia. Yes. Ego iyi community center mwoba mubaye ngira ngo mu Barundi ba mbere bashoboye gushika kuri ino ntambuko. Iyi community center mbega hari iki hazokorerwa ibiki? Wavuze ngo ni Adorable Home Care. Sinzi ko hari n'ibya home care byo kumbure gufasha canke gufasha abantu batishoboye canke sinzi iyo care iyari yo ngira ngo mwotubwira muri make iyi community ibihari nibizohakorerwa nibyo twokwitega kuzohasanga. Muri make mu bisanzwe nko mu buzima busanzwe akazi nkorana ko gufasha abatishoboye abamugaye abafise ubumuga nivyo sanzwe nkora mu buzima busanzwe bo mugabo iyi horo yitwa Adorable Home Care kubera yoba yaguzwe canke ni company yitwa Konyera yo nkoramwo mugabo kenshi suva ngo izokorana canke ngo izofasha abantu bamugayoya. Iyi center canke iyi horo ni y'abantu bose bazokwifuza gukoresha nko gukora nifuza kuzofasha abantu bifuza gukora ibintu vy'imanza ubugeni ama birthday bagomba gukora utundi tuntu twiwabo. Izofasha ku bantu bifuza nko kuyikoresha suba ni y'ibimuga oya ni y'abantu bose. Ego mu bundi buzima busanzwe ndashaka kuzokuba ndayikoresha mu minsi isanzwe mu gukora ibintu bijanye n'ama training n'amanama mu bisanzwe mugabo mu yindi misi harashobora gukoresha abanyeshengero ashobora kwakoresha uwo ari we wese mu cyama agomba kwikoresha. Iyo sari zoba ihari. Ego nukuvuga ibintu by'amamanza aho twararugenda gukota hari za Playford cyo dugakota handi hano harahari umuntu arashobora kuhakota akahabukinga akeneye gukora urubanza rw'iwe rw'ubugeni canke ama engagement canke izindi manza. Ego ko nukuri mu ncamake uvyumviro mfise niko ngira ati yisare canke ihoro izokwamiri ndabizi mwagenda muri Playford. Ego zizoguma tugenda muri Playford nivyo mugabo kandi nanje nzogerageza kuba ku mahera ari make muri ku mahera ndavye kuri zirya za Playford ngerageze kubera izoba hayikoresha n'abantu bene wacu ibiki ndabahe ugiciro gitoyi abantu biryoheregwe kandi urumva ifise vyose abagomba baniyumvira muri kazoza usange hazoba hari abantu bafise abafise amakamera bahanyene
irafise igikoni kimeze neza cyane nakibonye ni intebe ifise byose mu cama sound system byo kwirigura za gukota bajya abandi ibintu bizoba biri ngaho byose ndizera ko izoba ari nziza kuri twebwe canke kuri community ku bantu bazogomba gukoresha kugira baraninge imanza zabo cyane ndabona ni byiza twari hano n'ubu ngira ngo abantu barumva inyuma yuko harimo urusaku rw'imiziki cyangwa bariko begeranya ibintu twari twaje muri bino bikorwa kandi ntabonye byari byiza abantu benshi bari bahari umukuru wa community y'abarundi umukuru arongoye ino city council ya Playford nawe yari yaje n'abandi bantu batari bake bari batumiwe kandi byari byiza abantu bishimye baryohewe pe byari byiza kandi ahantu naharavye nabonye haragutse hari amatwarete hari ibyumba hari byumvikana ko isare irahari abakeneye kuhakota niba abakeneye kuhakoreshereza ama training niba abakeneye kuhakorera icari cyo cyose umwanya urahari boza bakabukinga ego ego ni byiza ego Modeste ni intambuko idasanzwe muri ko muratera muri Adorable Home Care uno munsi ni iki wovuga kiri ku mutima wawe ni bande woshimira bariko batuma ibi byose tubigerako abo gushimira ni benshi urumva ndashaka gushimira umuryango wanje kandi ubwa mbere ubone we urazi umuryango urakunda urafasha mu bintu byinshi kugira uje ku bintu amashimira abagenzi community n'abandi reka kwanza mvuge nko ku uyu munsi noshimira abantu bose baje kwifatanya na jewe kuno munsi wo ku ndawite kugurura canke gutanguje icese hano hantu tukahereka abandi community ko hariho hama noshimira imigwi myinshi reka abaririmbyi nkasonga mbere ni kwa mwakoze cyane kabisa bakoze kuza guteza imbere kino gikorwa n'abandi bantu benshi ntodondagura amazi urabona ko hari abantu bafise ubugenegene butandukanye bari baje kuduteza kwifatanya natwe kugira tugura ahantu icese umukuru wa Playford Mayor umukuru wa Burundian Community bo ugwaruka bakenyezi eka abantu bose baje ngaha n'ukuri twabashimiye cyane yego sawa murakoze twari kuvugana byinshi ariko turazi murarushe ariko ndiza ko tuzotegura ikindi kiganiro kirekire gikwiye kugira ngo dushobore kuba twoganira byinshi kuba twovuga byinshi no munsi rero turuguruye ibizokurikira bizobibiki tuzokwama turihanukira ku wa gatandatu nabonye haro n'igi projector kinini sinzi nk'abantu bakunda umupira ko bazoronka uburyo bwo kuza ngo bahateramire baraba agapira sinzi ibyo nabyo ko birimo ego mu ncamake mu kintu cyambere naje nkunda ni uko mu bintu bigiye kuriko hazobahugure ku bantu bashobora gukota nkuko twavuze mugabo mu kindi kintu ngomba hano twohakoresha ni turiyumvira ko kwama tuhugurura ku wa gatandatu hakaba ahantu nko kwisanganiro sawa kwisanganira ahantu hajya abantu boza turateramira tukahahurira turi benshi wabonye ko hari ibintu by'amagame abantu bashaka gukina ibi bintu sinzi hano state iri hano nigeze kubona nabibonyemwo usanga abarundi bahurira hamwe bajya kanyama bagira gute naje ndivyo ngomba ko iminsi yose nko ku wa gatandatu nubwo hatobara umupira gusa turahurira ngaha tukatera inkuru umwe akazana ibi uwundi akazana izindi nkuru ariko hari umupira koca kaba nakarusho hariho umupira naho kandi hazoba akarusho ndiyumvira ko igihe hazoba hari nk'agapira nyene gutumira abantu gahuriraho kugira turyoherwe ego ico kirimo mu migambi muri make ndumva ni byiza rero no munsi twahuguruye ngira ngo bizokomereza ahantu bizoza ngo dusange hugaye oya ndibaza mu minsi igiye kuza tuzorungiye kandi kantu invitation nk'agafura tuvuga ati ku munsi wa minsi ya gatandatu hazokwa amahuguruye wari wese aze kugira wari wese abimenye abore wese abimenye hama namwe kandi turabashimira abanditsi cyangwa abamenyesha makuru murungika inkuru kure n'akaganiro umva mukarungisa hari kugira abantu bazovyumve ego kira ku wa gatandatu kabisa tuzokwa batuguruye abantu tuze turyoherwe
tuhana amakuru ego. Sawa Modeste, nashaka ndabashimire nongera ndabashimira cyane ko mwatwizeye mukadutumira natwe nka The Story Room TV tuzokwama tuhari mu gihe bikenewe kabisa muzotubwire tuzoza dufata amasanamu tubwira abantu ibiriko birabandanya kuko urabona twaje muri ano mahanga ugasanga hari n'abari hariya mu bihugu byacu twavuyemwo baba bashaka kumenya ingene ubuzima bwacu bubandanya ingene bimeze ibyo byose nico tubereyeho kandi tuzobikora n'ikindi gihe ni mwatwizera rero turabashimiye ko mwaduhaye kano kanya mwakoze cyane murakoze cyane natwe kandi twishimye kubabona ngaha sawa murakoze Okay.